Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka niko biriko biravugwa mu gisata ca politike, intwaro ibereye ndetse n'ingingo ziriko zirafatwa n'abategetsi bakomeye bo hejuru. Uwe rero ubandanye gukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu nga mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari mu burengero, mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu barereye mu gisagara ca Bujumbura, ndabahaye kaze. Ntitwibagiye kandi abadukurikirana baherereye ku mugabane wa Afrika, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ndetse no makungu ya kure, Buraya, Amerika, Australia ndetse n'ahandi no muri Aziya. Numwanya no tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya. Ni mu gihe umukuru w'inama nkenguzamateka agaragara cyane ari nkawe ari hejuru mu gufata ingingo zibereye ku mibereho y'abene gihugu bato bato. Ni ingingo nyinshi abategetsi bo hasi bagenda barirengagiza, canke se nk'umukuru w'inama nshingamateka kagenda karera abashingamateka, gusa vyagera mu nama nkenguzamateka ho bigahinduka. Umwaka avuga ko Pastor Emmanuel Sinzohagera akora akazi ajejwe kandi nkuko ajejwe ka misi yose kandi agatunganiza bene gihugu cyane cyane aravye kuvyo baba bakeneye gusumvya ibindi. Benshi baribuka mu mwaka uheze ubwo yakarira umushikiranganje w'ubutungane amubaza ingene hari abantu baba bapfunzwe mu mabohero, abandi barahejeje igihe cabo co gusorwa mu mabohero ariko bakaba bagipfunzwe. Ababaza impamvu dosiye zimwe zitinda mu butungane ndetse n'ingene hari bamwe bapfungisha bagenzi bitwaje ko bafise amafaranga. Ico gihe benshi baramukeje cyane. Kuri ubu kandi yigarukiye ku nyishu igomba gutorwa n'inzego zibijejwe mu gutorera umuti ikibazo kirabana no kwiyunguruza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye inyishu z'umukuru w'inama nkenguzamateka ku kibazo cyo kwiyunguruza cyatewe n'ikena ry'igitoro. Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ati umushikiranganje ajejwe ivyo kwiyunguruza araba ingene akorana n'abiyunguruza bakoresheje imiti y'ikirundi kugira bakemure ikibazo cyo kwiyunguruza cabaye ndanse. Ikindi kandi agasaba ko bo kwemerera amapikipiki, tukutuku n'amakinga agasubira kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura, agashika mu bibanza vyose no mu gisagara hagati kugira ngo zisahirize mu kunguruza abantu. Ibi akaba bishikirije mu gihe ku munsi w'ejo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji n'amahinguriro yari umutumire mu nama nkenguzamateka. Ivyashikirijwe n'uyu mwubahwa Emmanuel Sinzohagera vyose akaba arivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toshikirwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirizwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, Emmanuel Sinzohagera numwe mu ndongo zifatwa ko kabisa zinezwe ibibazo vya bene gihugu. Ni mu gihe vyatanguriye mu nama nshingamateka, ubwo abashingamateka babaza ikibazo kirabana n'ikena ry'ibitoro ndetse n'igihe bashikiriza ikirabana n'ubukene bw'imonogoje mu gihugu c'u Burundi. Ico gihe Gerase Ndabirabe yarabakariye cyane ndetse bamwe aranabwira ko aribo binyegeje inyuma cyane ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngaho bakinyegeza bakaja kukidandaza mu gihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe kandi yavuze ko abashingamateka boheba imvugo yo kuvuga ko abarundi bakenye, kuko ngo ata murundi akenye, kuko ngigihe hafatwa ingingo yo guhindura amafaranga ibipapuro benshi bari baranyegeje mu nzu barize amarira menshi cyane inyuma yaho babonye ko kuyajana mu banki bakurikije ibitigiri vyatanzwe murantunge bakurikije ibiharuro vyatanzwe ni banki nkuru y'igihugu BRB bitagishobotse. Siko rero bavyumva kumwe n'urongoye inama nkenguzamateka. Ni mu gihe urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yagize ati birakwiye ko amamoto bareka akaba ariyo yunguruza abantu no mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo ni ivyifuzo vy'urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera aho yariko agira umwihwezo ku bijanye n'utunenge turi mu gisata kijanye no kwiyunguruza mu nama yabaye ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya 18 Ruheshi uyu mwaka w'2024.
yabwiye umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere ati nko ku mugwi uduza ibiciro uno munsi baraduza ibiciro atacamira mwebwe mu bushikiranganje mengo ntavyo munezwe kabisi ubu hari y'amafaranga 2500 ubu naho nyene bakaguta aho bashatse taxi nazo nyene hari iz'ibihumbi 30 yasavye ubwo bushikiranganje gukorana n'abandi bo mu bindi bisata kugira batorere inyishu ibibazo bigeramiye abene gihugu. Uyu arongoye inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera yatanze akarorero ko gukorana n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kugira ngo barabe uko boreka amapikipiki amakinga amatukutuku ngo ashike mu bibanza byose aheze yunguruza abantu maze baronke uburyo bwo gushika iyo baja. Ati nk'ubuheruka narababaye cyane numvise ko ari abanyeshuri bacererwa gukora ibibazo kuko babuze uko biyunguruza. Uti iyo muvugana n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ntibari kuraba ingene pikipiki zobunguruza gushika nka ville bagafata ingingo zituma abantu bamenya uko binyunguruza. Ahangaha iyi mvugo y'urongoye inama nkenguza amateka ni imvugo yishimiwe n'abanyagihugu batandukanye mbere kuko ari nawe yabakoreye ubuvugizi inyuma y'ibi vyose bimaze iminsi bivugwa ku kibazo kirabana no kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura aho n'abashinga amateka babishikirije ariko bikiyamirizwa cyane. Urongoye inama nkenguza amateka rero we vyose yabidomye ko urutoke. Ni mu gihe ingingo yo guca amakinga moto ndetse n'amatukutuku mu gisagara cya Bujumbura yafashwe ubwo umushikiranganje wa mbere kuri ubu Gervais Nderakobuca cyari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ivyo iyo ngingo ikaba yaragize ingaruka zikomeye cyane ku butunzi bw'igihugu mbere abashinga amateka barabisaba biranka banasaba ko vyogaruka gukora mu gisagara ca Bujumbura navyo biranka ariko umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera wewe arabivuze. Reka turabe ico ababijejwe bazokora harimo ubu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ubudandaji ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ndetse n'urwego rw'ipolisi mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe ngo ubusuma bw'ibitoro mu modokari bwimonogoje mu ntara ya Kirundo uja Muyinga. Mu gihe ubukene bw'ibitoro bwabaye ndanse hari abantu basigaye bitunganya mu kwiba ibitoro mu modokari mu masaha y'ijoro. Ivyo bikavugwa i Muyinga na Kirundo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Mu Kirundo abanyagihugu barihanira abo basuma kuko ngo igipolisi kibafashe baca barekugwa. Ubwo busuma bw'igitoro ngo bukorwa mu ijoro kubwo abanyagihugu bo Muyinga na Kirundo. Abo basuma ngo bararaba abafise imiduga baronse ibitoro ngo sinzi ukuntu babimenya barinjira mu rupango bakakividura imodokari yose bagaca bagenda niko basegura. Ni mu gihe umwe mu bavyashikiye yigana ko yavyuwe n'akamoto k'ibitoro mu ijoro. Uti numvise akamoto ka essence hafi y'isa 8 z'ubuca sohotse nabonye amama make ari hasi cenda subira mu buswaswa mu gitondo niho nabona ko modokari yaje atagitoro gisigayemwo bari bagikuyemwo cyose niko umwe mu bakozi ba leta bo mu Kirundo yidoga. Urwikeko rero rw'ababifisemwo uruhara kubwo abanyagihugu bo muri zo ntara zibiri abo basuma ngo babakurana na bamwe mu gipolisi muri ubwo busuma. Uti ntidutahura ukuntu abasuma bamenya uwaronse igitoro ariko twikekwa abapolisi bararira ku masitasiyo kari bo baha amakuru abo basuma niko babona abaronse ibitoro mu gihe bihari niko babagiriza. Abanyezamu nabo nyene baradomwa ko urutoke. Abanyezamu bamwe baramaze kwirukanwa kuko bagize uruhara mu busuma bw'ibitoro bageragezwa n'igiciro ku isoko y'amagendo aho ibido y'amaritiro 200 igurwa gushika ku 250 y'amarundi ku ipompo akaba ari 80 niko amasoko yacu atumenyesha. Abafise amamodokari bo bamenyesha ko kugira ngo bikingire duhitamwo kurekera amamodokari yacu mu bibanza rusange bikingiwe nko ku bitaro canke imbere y'inyubako z'intara aho tuba twizeye umutekano w'amamodokari yacu aho tuyiraririra ubwacu. Mu Kirundo abasuma bamaze guhagarikwa bararekurwa niko abanyagihugu bagaragaza umubabaro bigatuma hekekwa ko igipolisi kibifisemwo uruhara.
uti kuva ico gihe twaciye dufata ingingo yo kwihanira dufashe umusuma mu ijoro turamuhana bikwiye vyemezwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara. Amasoko yacu atashimye ko amenyekana avuga ko ivyo bihano bishika no kubica, uti ikiziga gica gihambwa ubwo nyene niko bemeza. Amasoko mu gipolisi akavuga ko abo basuma barekurwa kuko ngo ata muntu n'umwe abazanira ivyo gufungura, ariko ayo masoko akavuga ko atangazwa n'uko abasuma bapfungwa umwanya urume rumara. Nubwo biruko kandi Nyamiramabi mu gipolisi baraterwa igitsure na bamwe mu bajejwe intwaro ngo bihoza amadosiye amwamwe, niko ayo masoko nyene, ariko badatomoye nimba dosiye z'ubusuma bw'ibitoro zoba nazo zirimwo nk'uko biriko vyiganwa n'abanyagihugu baherereye muri ubwo burere. Ni mugihe kandi mu ntara ya Cibitoke ibikorwa vya OTB buhoro buhoro vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro. Kuva ku wa kane w'indwi iheze ibikorwa vya OTB buhoro mu ntara ya Cibitoke bararuko bushira uburengero vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro. Abakozi b'iryo shirahamwe baridoga ku bw'iryo hagarikwa ry'ibikorwa, bagasaba leta gutora umuti w'ico kibazo vyihuta. Ni mu gihe ibura ry'umuyagankuba n'ibitoro vyarahagaritse ibikorwa vya OTB buhoro mu ntara ya Cibitoke ngo araheze hafi indwi. Ku bw'isoko muri iryo shirahamwe rihingura icayi, amamashini yarahagaritswe n'abakozi bo bicaye murantunge, amamashini yarahagaritswe abakozi nabo bicaye muhira. Uti turabura umuyagankuba wo gukoresha ibimashini binini kandi igice kinini c'abahinga n'abafundi n'abandi bakozi ntibagitonda ku kazi kuko ataco bafise bakora, niko bivugwa n'umwe mu bahinga aheruka guhabwa akazi. Uti izo ngorane rero zishitse nk'uko bivugwa n'umwe mu bafundi mu gihe kibi kuko ari umwanya wo kwimbura icayi, ngo icayi kireze mu mirima y'abarimyi n'ayishirahamwe. Ingaruka zishoboka cane nuko iyo mirima y'icayi ishobora guca yuma kuko nticosarurwa murantunge, nticosarurwa kidaca gishigwa mu mashini, niko umwe mu bafundi ashimangira. Iyindi ngorane ikomeye kandi ngo nubuke bw'ibitoro. Uti vyaranse gupakira icayi cinshi mu makamyo kijanwe Bujumbura bivuye ku bukene bw'ibitoro. Amakenga aratanguye kwibonekeza ku ruhande rw'abakozi abo bahakwa kudahembwa kuko umushahara wabo uvana n'amafaranga aba yavuye mu cayi cagurishijwe, ayo mafaranga akanafasha kubeshaho iryo hinguriro. Akamo kadasanzwe gaterwa na leta kugira ngo itorere umuti w'ico kibazo c'ubukene bw'umuyagankuba n'ubukene bw'ibitoro. Uti bidakozwe iryo hinguriro rigiye gutembagara, niko bivugwa n'umwe mu barongoye OTB buhoro. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya, nandi menshi turiko tubategurira ni mu kanya turaza kuyabashikiriza. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wacyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.